kwizina ryanje banyitwa Nikiza Shadrack. Nko mubibona urabona ko vyiranga neza no mpuzi nambaye ni kuvuga nkora akazi ko kubikura kurungika kudanaza amayinite ku buryo bwa limikash eco cash ndavanga na banko boy note n'akaravyo n'ibindi vyo bishamikiye mu kurungika no kubikura n'amayinite ndabikora. Yes, ni Sida Silva Nikiza mwamumvise turayigire publicité limitere nubwo bataturishe ariko naco ikiganiro no munsi ni ibintu bijanye n'iterambere ryo gwaroka watubwiye usanzwe ukora niko kazi wari fuza kuzokora canke wabuze kugira. Jewe mu bisanzwe sinari nzi ko kazi nzokora araka kuzanje ikintu nishizemo gusa navuga ati mbere mu gutangura je naje mva ruguru nje kwiga ruguru he muyinga nje sanzwe mvuki muyinga muri commune Giteranye aho bitwa Kabogo. Niba naje Bujumbura nishizemo ko ati je naho ngiye Bujumbura kwiga nziyaranja ndere ibintu nokora shaka gufatanya n'ishure shobore kubaho ndashaka kuba mfise ibintu umuntu yomfasha muganga avuga ati mugabo njewe nanje ndo nkico ninziriza ubwanje giti canje. Nubura ciga cyangwa warayejeje? Ndaciga. Wigiye bijanye niki? Niga ibijanye n'ubutunzi byo bitwa sciences des économies. Sciences des économies. Nze niga. Urapanze cyangwa uri muri famille? Ndapanze. Urapanze. Est-ce que aka kazi uri kurakora no musikara kobeshejeho cyane? Karambesheje kubera kuva ntangu ishure. Bisa ko natanguriye rimwe n'ishure. Niko nivyo bimfasha kugira mbeho no kwishure nshobore kuma ndonka uburyo. Karakurihira inzu, karakurihira ishure, karagufungurira cyane na déplacement. Ni kuvuga akazi kanzi cyo kamfasha ndakoresha nkariha inzu naho niyaranja nyene nka doki siko kamfasha kometere konyene ndiyaranja kwa uri Bujumbura cyangwa uri ahandi hose urapfundika imitwe hariya na hariya ino na hariya kugira ngo urabe usahirize kubera ko ubwako konyene nivyo shoboka. Umva ukakora vyonyene nivyo shora gutunga. Oya ndabikora vyonyene. Sinibaza ko vyoshoboka kubera cyane vana amabezwe office anovwa renze dufata utigishuri uravyo ko kurihira inzu kakube nk'igishuri gufungurira nk'igishuri yo ko bimfasha naho uvuga ati hari ibintu babango ntica ntikize rero urumva ntufu kandi ntukira gusa urumva wobaho nyene byo ngaho nyene gusa nta kintu kirekire vyitegamwe cyane mu gihe utapfunditse imitwe hariya na hariya. Niwe zishuri urumva ko uzosubira hariya mu Giteranye cyane imuyinga. Urumva kenshi bavuga ati ngo mugano wa double J n'ibyanka gose nzoduga yanje ashitanguza ati n'ibyanka gose nzoca nduga ntibiranga nanje nogenda vyanse sinobesha ngo bitanse nzoca nduga ubu byarakunze buracari sawa kwa ndaciga kandi ubu nyene uzoheza ryari biranga Imana inshoboje ubu mwaka utangura ukagicugena neza niho no camara. Hajya iyo warosa kuvuga itangura amafaranga umaze kuronka ku munsi haba kurungika n'amayinite amafaranga umaze kuronka menshi ku munsi nangana ku munsi nka bati no munsi nakoreye amafaranga ati aya ni menshi si ibintu bikunda kuba kenshi ngo nkorere ibihumbi nka 12 ni ibintu bibagake usanga ari 10 ukacumanuka gato ari bishika mu 8 na 6 ari kubitika nkubitika ugasanga nkoreye ibikenya bitatu ngiye muri nayo nkusomye mu make umaze gukorera nangahe nayo ku munsi. Ndamaze gukorera ndamaze kuja kuva muhira ndagenda kubirigara ntaha ntakubije inoti ya 3 wayarangaye na konsomye ibihumbi 2 nangahe ibihumbi 2 n'amagana. Ntabwo byaguciye intege ukumva wo biheba cyane. Okay umva sinacitse intege kwa navuga ati narigeze gukorera ayasumbayo kandi ncamvuga ati nageze no kuba ntayakorera ndavuga ati nje sinocika intege uboneko no musi nkore yayo uko hari igihe waba uja no muri mwe bishitse ugasanga wakoze nka transaction ugasanga wihenze ushaka uja no muri mwe byashitse nko bishitse nk'umukiriya muhagira mukihenda naho byagakenya rero urumva ico gihe wagiye muri mwe rero ntucika intege uraguma kugakora. Biramaze gushwanisha n'abakiriya biramaze gushwanisha n'umukiriya umukiriya kuntu byagenze twarungitse amafaranga ndavuga ati izina niri acambwa ati ego nigisha ndarungika kumbe izina ntiryari ryo aho ari ku buryo bwa rimikashi acha mu telefona ambwa ati iryo zina siryo kandi amafaranga ntayo nabonye acha umukiriya aranshwanira
agira ngo nije nabana nakoze kosa mbwana ngo ati wo izina wambwiye ni kandi nashe nemeza ko ari bamaze kumpurusha ndashaka gushwana n'umukiriya navuga ko mu gihugu ibintu byinshi byaraduze byahereye navuga ko ibintu bijyanye n'amayinite navuga amabonema navuga ngo y'amayirimite ese kuva biduze abakiriya bagumye kwa kundi nyene nta cyahindutse cyane byarahindutse cyane kuba hari umukiriya atofatira hamwe inoti y'ibihumbi 10 abayumva ko ari menshi ahitamwo kureka kugura amamega akabanza kipanga akacagura ugasanga aguza y'igihumbi ya 500 kandi iyo uguze makenya ubuzimbwe mako ariyo uburonkeye icyarimwe ukemera ukazimba kwa nk'uguze amayinite amamega ya 3 cyangwa 5 akaguha amamega 70 cyangwa 140 ni kuvuga mu gihe wakoresha igihumbi baguha igiga yose cyangwa kurisha ibihumbi 10 baguha ilimite y'ukwezi kose waronke icyarimwe urashobora kuba uzimbukiwe kuriko uguze dukenya mara rero kuba bayadugije cyane abaragura y'ibihumbi 5 ubu birabagura cyane uravye n'uburyo bw'abantu muri iyo minsi usanga byabagoye cyane benshi iryo duga ry'ibiciro hari ico byabafashije mwebwe canke hari ivyo byabahombeje twebwe iduga ry'ibiciro uteza kuduhungabanya tumaze dufatire ngaho nyene kwi by'amamega ibintu bijanye no message n'iki badugije ari gihe mvuga ati sakwinza menshi hari ico vyabiciye canke hari ico vyabunguye mwebwe twebwe nje ngerageje gukora analyze ikintu cyo cyaravyunguye basi je nkudereza amayinite cyarungutse nk'umuntu abandika message baracazandika abatelefone baguma telefone naho biba byagora muri gihe rero nyimba yahora gura amayinite y'ijana bakamwa 20 SMS ni kuvuga ayo ma SMS aguze arayandika mugabo iyo aguza amayinite y'ijana bagaca bamuha kwandika SMS 5 gusa donc ashazima ningoga akagenda akaza kugura yandi mayinite donc muri cyo gishira hamwe nibaza ko icari byungukiramo nabe dusoje amayinite menshi nabe arakanyungu gusa nakunki wanyu rero kudiduga ry'ibiciro twebwe kwa nako turi muri abo bayagura inako naho tuhadandaza nako turayagura mu jambo rimwe mu jambo rimwe byaduhombeje nako kuko nanje telefone ngahora niyunga mugabo inca kanani ndaza amayinite nkuye mu wanje kandi nage impana yako nta kuremeje ngwa rese nova ngo byanyunguye ugiye nubundi naciye nanye ndayaguramwo binzimvye nakaye kazi wari wifuza kuzokora mbona musi kusanzwe gukora akamwana mvuga ati jewe narabona ko nzokora ibi mbwa ntivyakunze mbayikiri ko ariko ntivyakunze okay jewe akazi nari nifuza kuzoba nokora nari nifuza ko nokora akazi kanyorohera ntarinda kuja kwizuba nk'ubu byana mikashi kuba navuga ati kwishure ndoteza kuba nduha nzobana mboroka mugenda kubosa deke bisanga ndonka akazi kanyorohera muga mareze mana cindo akazi gasaba ko ntena kwibarabara nkaruha nkaja kujyama numva narushe no kwiga gasha bingora cyane numva deke muri ico gihe uri nk'umuntu uvuga ati nje nihigira muri ico gihe uteza usanga nawe hari ibintu bimwe bitagenze neza nko kwishure ibintu nk'ibyo abandi barayamaze ngo n'udafise inkarabone yo zitaha ejo muri nawe ushobora kubaka ubwawe uri kuraraba ngene bayo no munsi mwakaza urabona ko kubaka ubwawe arakonye nimba ndiko ndakora ntivyokunda niko nabivuze na n'ubu nyene ubayeho kuntu mbayeho iyo bari bivyonyene nkora imba ngomanga ko ni nke bibuntu ubona bikozwe akazi koshara kugutunga akakubeshaho naho utobidakora ibintu uvuga ati ibintu bikozwe ndabona akazi kontu cyane nuko mwabaye benshi cyane okay ko twarabaye benshi ego ni ntambamye imwe mugabo ntiteye sintambamye ya hatari kubera ko twarabaye benshi mugabo nico mvuga yuko ibyashashaka kwa byinshi nyene n'abantu naho babaye benshi okay ikintu jewe murashokogwa kugira ngo kano kazi gashobore gutunga umuntu mvyuka mvuga ati jewe nta kindi kintu nza kuraba naho bavuga ati naho bavuga yuko ukoze ubuzi bwinshi bitandukanye ariho winza menshi kuvuga ati nje navyutse mu gitondo cakaringiye muri gukora ibintu vya mikashi biraza kuntunga nuko nabandi bantu nabo bafise ubundi buzi bugenda neza tuvuga ama restaurant barisha neza abamotari baronka igitoro neza abataximen nabo bakora neza ni kuvuga ibindi bisata byose bigenda bikora neza nabo bararonka amafaranga barunka ruguru bakoresha imigambi yabo bahanahana muri cyo gihe natwe duhoro yakunguka muga mu gihe
ibindi bisata bigoyagoya natwe duhungabana. Wavuze ati nikagutuza 100% mugabo hari byinshi novuga gafasha mu mabezwe mu bintu kenera novuga mu buzima bwa mu kungene ubayeho. No munsi hari umuntu avuga ati je ntari mikashe nokora nta bya ikashe nta bintu bimwe sinokirirwa kuzuba nakaye kamote unovuga uhamagarira ugwaruka dukora amaboko mu muzi dukore novuga ngo tugire ku cyacivugo cy'umukuru w'igihugu nyine cyubahiro Evariste Ndayishimiye avuga ati umunwa wose uronka icuje no mufuko wose uronka amafaranga kuri wona amafaranga wegera ubura mu mufuko ntabura kandi umunwa wose urabura nakaye kamote rundi gwaruka kugira ngo urundi gwaruka nubahamarira gukunda ibikorwa kundi ibikorwa benshi hariho ababikunda kundusha banashaka mugabo hariho nabandi ndabirusha kubikunda abo rero ndabikunda kubarusha ntibabuze nubatakamo ko gukunda kubikora kubera uno musi nyimba ukoze ubona mengo nturikora uratangura neza mengo ntibyosona wewe haguruka ukore gusa ibindi uzaribona kuri tele nubahanwa rero nuko bokora ko nyimba ari umujene ino musi akaba ari ibintu ahabwa no muvyeyi ejo ntazakibimuha cyangwa umuvyeyi we nawe arashobora guhungabana ntabakibimuha ugasanga cyangwa umuvyeyi we nawe akeneye ko uwo mwana nawe abimuha muco gihe rero wa mujene yarize amaboko arashobora gutuma atakintu ariko araterera mu muryango mu gihe yarize amaboko muga mu gihe nawe yemeye agakora amaboko mu mpuzu agakora arasahiriza wanashaka aratera aratuma n'igihugu cyotera imbere kubera isorosoro riguriyo rije kandi mushize hamwe mateza imbere umuryango cyangwa igihugu mu gihe mwese mukora muga mu gihe hariho gwaruka ukunda amarigara bakunda kuguma bazeyinze kenshi usanga byagiye makabigashikira no kwigu cyose ugasanga nta iterambere ntiriboneka neza. Ndanawukeze ko warakuye amaboko mu muzu urakora ni muri imwe nyenishyubahiro ahamagarira gwaruka dukore nitwe Burundi bwejo kandi navuga ko kenshi uri kurakora hari ibintu byinshi biturinda hari abantu benshi babona umengo hari ubuzi bugahise nabwo nokora no munsi navuze kuri umujene je ubundi ushobora kubaka ubura afite umuntu amajene birahari ibyo bintu ndafise shira umuntu dukunda uramufise nawe jewe ndafise umusheri ni sawa hari abantu benshi dukunze je nakunze kuganira cyane no gwaruka kumvanye nakano kazi nkora kugerageza kumvira ivyiyumviro by'abandi bantu cyane kare niho namye ndaho muri Big Fizzo niho ariko aravuga ati nimba wanka umuhungu nimba wanka umugabo akenye nawe ukenye ati hagukore ati ni nabibi kwanka icuri nawe kuko nawe urakenye hari umuntu uzumva ati jewe nta muntu umwe akazi no ubuza ati jewe umuntu wo mubona imikaje wo muri kanaka cyangwa muri kanaka hari umuntu yakubenze kubera akazi ukora no munsi jewe urumva ku ruhande rwanje sinkunda guteta umuntu ntabona neza yuko turi mu level imwe gusa jewe ndamaze kumva mu matwi yanje nomba ngo uwo kora imikaje ego sinjye arabibwiye gusa nanje aho nari nibere ubwazo kubyumva nashinibuka kari tanje ibyo nkora nashinibuka ko cyane nabyumvise aho wibuka ko ntenibuka umve nkora imikaje numbisha umuntu abivuze nashinibuka nanje niko karantunga muri no misi niho kansahiriza cyambati uno muntu ko arasidwa akazi gukora tireka nta kundi kandi naramugaye gusa bivana na level yiwe usanga yakuriye mu rugo bafise byinshi cyangwa n'abafise ibindi byinshi ugasanga aratugaye mu uvurima yakoze kosa nkonga mugo mukumwe musara gutahura kandi arakunda akazi ukora wo turi kumwe arabitahura akazi nkora ko arabona yuko ntabayeho nabi kandi ntasabiza kandi uburyo mfise bukenya sibwo niba kandi sibwo sabiriza kandi bivuye mu banye imbere gukora navuga ko mu gihugu ubuzima bwarazimye navuga ko ibiciro byinshi byaradoze wereye ko kazi ukora ibintu byaradoze agasukari ibintu byinshi byaradoze amabisi kwiyonguruza ibintu byinshi byaradoze hari umushakashatsi ndagusoma mu ngeze kwa John Cliff niwe yavuze ati nimba ushaka kuronka ikintu utari bwaronke no munsi nomwe ucukora nkuko utari bwakore no munsi nomwe nawe ibintu byaradoze no munsi ubuzima bwaradoze wari kumwe nawe no ngo mu kazi wiyongereye mu gukora nimuvuga ati nawe mbyuka 12 mbyuka 10 hari ikintu cyongere nyene ukora nawe waje ibibazo cyiza gose nanje maze kubona ko ubuzima ko baragorana sinagiye ngaho nicare navuze ati none ko nahora mbyuka saa 12 ngiye ku kazi ubu nta kindi kintu nokora je ntababeshi na mvugisha ukuri ikintu abanje gukora Iterambere nagiye kuri YouTube ndasheresha ndaba ama video abantu bapostinga mbajije nitaye ikintu niko ndarondera ndaba video ivuga amategeko 10 ibintu 10 na kimwe ugira ko ugira utera imbere
cyane shambo namu kimwe gitangura nuko uzinduka kare hashoboka kugira ukore niwanje ubu nashimpindura amasaha yo kujya yo gukora ubu mbyuka saa 11 acha nitegura niwe nko masaha 11 na nusu nkabashitse mwibarabara cyangwa ati none ndarabati masaha 11 na nusu none nikiki no banzanye gishasha sanga ntabari mikashi baba hari mwibarabara sanga hari abantu bakabazinduka burya bujumba nasanze bataryama barazinduka sanga abantu baguma bashaka amayinite mu gitondo ari nk'abantu baraye badahaye amafaranga bakaca bayabaha ari amafaranga baraye batrotiye baca bayarotiye ugasanga biransahirije cyabati ikashengo n'akantu kudanaza amayeshanje ku mabisi ndashobora kugeranya amafaranga muri mikashi ajya amajana ndayagumako ndakuyasubiza nkiyaranja sindasohore kandi ndandaza mu gitondo ndanaje amayeshanje ico gihumbi ivyo bibiri nkashira mu mutahe niyo ashansahiriza mu buzima ico kintu nongeye maze kubona ko ubuzima bwazimvye inyungu si ndende cyane mugabo birasahiriza hari aco vyungura hari abantu bashaka kunza kuvuga ati ikintu cyo kubanira ngo ko hari video hari novuga ko hari post igeze kuzunguruka cyane yari umuntu asanzwe akora akazi nkako mukora hari mu Kanyosha ngo aguyisari kubera inzara bamusanganye amahera ngo miliyoni mu kabeki Janko narayumvisha yego nayibonye ati abantu mweko marabukazi marabana cyane wari umusurumva inzana nawe yafise mahera nawe vyanka ko canke kwanza muko wishico kibazo uravye ijya pose yo jya muntu vyase ko bamuhaye ifana amarabuka yarafise miliyoni akanka kurya we nkaho bya bintu vyakubwiye reka manze fatire banze nangure mvuye njewe ati hari umunsi umaze bizaze gushika ukagira inzara nyinshi ukandi uyafise ukumva nga ntiwofungura kora winjije make canke ikindi kintu kanaka kuntu nje ngaho no bivuga hari umunsi nariye biki kandi ufise amahera yo kurya byinshi kandi ufise menshi kurya byinshi kandi wanashaka umuntu akora mikashi afise amafaranga n'ibiri buri make benshi usanga make bati ari makenya usanga afise 200,000 300,000 hari abaye usanga afise miliyoni 500 ari gusa yo ufise na makenya uraja mwibarabara kwa uvuga ati mwana ndaronka yandi ari nk'umugenzi watije aragusubiza muganje haragiye maze kurya amafaranga make kandi sinahaga kubera mwanda yafise bibaye n'ukuntu mbana haroye kuntu ninjije cyangwa kuntu ibiharo by'umuntu na economy gestion yiwe kuntu aba yabikoze mwanje ngende kuri uwo muntu rero baba barabonye yaguyisare kubera inzara nje kuntu shanda bivuga washaka usangana muri yo okay ubwa mbere kugira agwisari ntiyahora afungura okay nyimba byaramushikiye uwo mwanya nje niyo atakwe yari afite ikindi kibazo apana kibazo c'inzara cyo afite nk'ubugwayi urumva wewe byo gushikira nje nivyo nshikira ko iyo bishika byamaze kunshikira kwanda amaze giye maze kubahonda no wamaze gushika ngiye nk'iki inzara gusa sinumva ko gushika kuri etape yo kuraba kandi ufise amafaranga ubupfuma mu Burundi dufise amahigwe naho ari ukenye maho turafise amahigwe abandi badafise hari amafaranga make nyishaka gukoresha ukajya umuntu mugahura ntabone yuko uwo munsi wiri ubusa cyangwa wari ibyo kujya bikenye ubu no munsi ushaka kugenda ukajya umuhi wa 250 yes 250 arayumva umuntu wari mikashi akora transaction imwe agashaka kunguka ayo 250 cyangwa akarenza bivanye nk'uru 70000 bamuhaye ajya transfer bishitse bakayamuha koste 10 nawe umunsi wose nihohera utarakiri umuntu ariko se 10 ufumaje ukavuga ati nditeze ubundi yaza kuza nese 10 uriyemwe uwo muhe nivyema bya truwase n'utundi tuntu nakandi kantu kugira ngo wumve ukashumwa n'amazi mbese wataworaba ntiworaba ni muri byo gusaba yuko womara nk'imisi nk'ingahe ugivyo nyene niho ushaka kugwisara naho nyene ntiwopfa bya rero ashaka ko yari afite ikindi kibazo mugabo naho sinshatse kuvuga mvuze ku ruhande rwanje wosanga nawe afite imyumvire yo kuyagumako ugasanga yaragumye ko nyene akagusari naho sinomuharira mugabo niko bishoboka nje nkoze analyse mbona ngo ntihari kwishwa n'inzara umuntu akora imikashi ayage niko ntiharabuze bibiri mu mufuko bamusanze mu miliyoni urenga aranga kuburyo miliyoni wose awufise ngaho ibintu mazemo imyaka ingana gute ibi ndayimazemo imyaka 2 benshi udandazwa rwakura arashobora kubahera kuyareo akaja kuri imiti akaja kubinukana kana bavuga ati n'amalevo bakaduga bakaja kuri ivyo kurunka amahera hanze we nawe ufuza ko goshikaye novuga kano kazi ka usanzwe ukora okay kano kazi sanzwe nkora nipfuza ko nk'umutahe urumva wo gukora iki ko umutahe wo gutunganya ibintu bitandukanye kwanje imyumvire yanje
simfise ikintu kayirema umvuga ati iki nico nzokora ubu nyene nacyo mfise ubu nyene gusa ndifuza ko noronka umutahe hama kubera tubaye mwisi iguma izunguruka ko ibintu nabiriya ndashaka gutora ikintu nkavuga ati ko mfise umutahe hubutse kino kintu sinza kubara aho ndayavana nkore kino kintu ko kugeza isambu ziti ngo nosha nkora iki donc bisaba ko nkora projet nkara kuri rentable nkaca ndayikubwira ubunyene oro ubunyene ntavyo no kubwira no shara kubwira undi mugambi wundi umuntu akarakora gusa ndifuza ko nobandi umuntu ufise uburyo bwo kuvuga ndarose idiri nkaca ndayikora bitangoye hari ibihe vy'amaya n'ibihe atari vy'amahera ngaruke kuginura bwa ko cagerutse kuba leta yacu yerutse guhindura amafaranga ntaragere gihe uhamagaye abantu nk'abamwebwe nawe utayatora canke wiruka mwirya miss challenge mwahuye ibibazo byabaye abantu bararotiye baragize amadepo cyane bashaka amafaranga bayikureko genda kuri banki usanga abantu benshi nenda bigenze gute aje ngo urafise ama electronique muri mikashi tigunda yafise aho cyagiye bigitangura ati nshira ko none iraki 5 bivanye n'agatabo office ati canje ko iraki 5 nazo office genda abaze ubundi ti oya ati ngo nshira kandi ngo basi ngo ronka ngahe urunze umva umuntu aguye ngo ronka ngahe none umuntu agomba urukiri iraki 5 ubwo mu murukire make ko utamunukira menshi rero ushomva ngo umuntu ashaka bagisha depo ku nimero yiwe ayabike rero waje usanga abantu ba mbere twara bakiye twabashirako mwana ko araduherana aduheranye rero umuntu usigana ayo kujya bwati njere reka nje sokora indi depo kwa n'ubundi ngize depo nanje ngiye kuronda electronic sinza kuronka honda yashitwara isanga nanje yabaye menshi yindi atwara byagoranye cyane twasha duhura rero abantu bagira ama depo akaza gahagarara kubera udasubira kugira indi depo cyangwa nabo mwarahuye n'ivyo bibazo ibibazo kugeza naho bamwe babona yuko babati kitaguhitaniza ni kuvuga rero haro bamwe baca bikikamukiza akavuga ati jewe rero kwana kugira depo kubera uzanye ibihumbi 100 uremera guhebaya ntaya ndakugire depo haro no kugiza ukuri bavyumukiyemo mbwa gusa ivyo bintu leta ntiyavyemera kubera ko byari ibintu bihungabanya ubutunzi bw'umwene gihugu kwa mugire depo kashumuca amafaranga byaca bimugora uno musi nibihe bintu wifuza ko vyokogwa haba ku ruhande rwa limited ndetse n'ahita kugira ngo akazi kanyu gashobora kugenda neza uko muvyifuza ku ruhande rwa limited natwe ego baradugi komisiyo batugabanije muga twarabimenyereye ikintu dusaba umva twarabimenyereye vuga bati none ko ibintu bagize ibintu ibi none bigenze gute uca wiga kubaho uko nyene manje ikintu nosaba kugira ngo ibintu bigenze neza sikindi basinusaba ikintu hagati ya leta na limited aho no bafasha kantu gatonya gose ubwo no vyagura nkabishira nkavyagura cyane nkavuga ati twiga akazi kacu cyane dugakora ama komisiyo arahari ubwo dukeneye turonka abakiriya benshi nivyo dukeneye rero kandi abakiriya benshi ntashaka kuboneka mu gihe circulation y'amafaranga iterekera kunda neza mu gihe abantu batari ko bararonka amafaranga bayarungike kwa niyumvira kurunkira amafaranga mama ari ruguru ari kumbona nanje ayo ninziza cyangwa nogira tugambi ruguru mu gihe nanje mbonye ayo ndiko ndinziza iyo nta yinjije sinoronka amafaranga kintu nosaba rero nugisaba leta hanini ko leta ni jewe ni wewe na limitere nayo nyene harimo abo muri bagize leta doke nabo nayo iri muri leta ikintu twakora rero leta yo laba ibintu byose byo mu gihugu janye n'ubutunzi bikagenda ku rugero gwiza bigaca mu muco nk'akarore notanga nyimba dushaka kuzamura ubutunzi nyimba dushaka kuduza ubutunzi bw'igihugu amabarabara yose akogwe neza umva imyaka nkuba iboneke nyimba inyubako za leta n'iz'abagenga zubakwe neza ku rugero gwiza ubuziboneke nuko hari amamezire yogenda arafatwa kandi ayo mamezire singoma ngaryohera umuntu wari we wese donc ateza kubanza kubabaza abantu bashobora kwabikika mu kiza bakanyuruza itunga rya leta kuyirinyuruza cyangwa kubisesagura harimo no kurinyonura nyene muri ivyo bintu no kugibiturira nimaka iyo abategetsi iyo nk'abategetsi bakora akazi kabo neza ntibaje biturire nikuvanje ndi mudandaza nkagona kugura ikintu nkakiza nkakishira mu isoko nkakidandaza atandi mafaranga ntakaje n'umwanya ngikunda kimuha kurajya nyene sishobora kumujya amenyo maremare mwa mu gihe hariho ahantu nuba nzi ko nasize nkuko ndashobora kushana nje nduza agaciro gatonya ngira nda ekipere kandi urumva hariho nk'umudandaza azoba yahawe nk'isoko
muga kubera ko yoba yakoze akantu bice biba ngombwa yuko ayarikipera mu bundi buryo bwo kugira abanyagihugu barehemesha nico gihe rero abanyagihugu bategiye binza ayakwiye natwe ntashaka kudushorera abo muri restaurant ntashaka kumushorera udaraza ubufu wiyunguruza ntashikirwa navyo byose bikenewe nk'imiyaga nkuba nk'ibintu bijanye na connection iba iganda ivyo byose bica biburizwamwo kubera ko nk'umuyaga nkuba ushaka kuba wacitse ndisudere nca mpagaga akazi hakeneye kurunka amafaranga cambura yo ndungika ubu mikashi ntashikirwa nyimba fise ibintu nasize muri frigo birashobora gupfa nkahomba idiri nagombe nkole igapfa wa wundi ari kumba y'inkorere ntaronka amafaranga hari kintu byose bigenda bikwega kwegana hari kintu bavuze ati icingengo zifatwa na leta ati nukuzakira kuko ubwa mbere turazanka mbwa mu tukabona ko zifise akamaro barize gufatira ingingo namwe ko mwogira amazu mukoreramo hageze no kumva ko mwagira ari ati zari meze gute tubwira mwageze ubwo nariya cyagiye ko yeri ndabyumvishe ngo tujya donda amazu dukoreramwe mu mutima narumvishe mpungabanye ndafati eski none njewe nyene ndonda ngende kurondera inzu ndakoreramwe najya amafaranga ninza ku kwezi ko ndayazi nzokuramwa y'inzu ndihe umva jitangwa kugira naje itasi cha meri byose ndabikuremwo bikunde sanga nivyo kunda kashi sanga kano kazi aho nanishize ku ruhande rwanje cyabati none inshinda byagura nkashira ku bandi bantu bakora ubunobozi bwanje bazobishobora ati nje nk'ubu naho no bishobora cyangwa uri bunaka bishobora nje bikananira hariho ugwaruka gwinshi rutunzwe na n'ibi nyimba koko nyimba tubwira no isuku ishure ya kuri kaminuza cyangwa yiga amandi mashure akanuka n'umuvyeyi akaza kwiga umuvyeyi akazaramukira akarasyo n'amafaranga makenye yo kuri hinzu usanga ari ibindi andi mabezwe ashaka nawe yishireko natabakiyaronka azoca abaho nabi cyabati harugwaruka gwinshi ruzoca rubura akazi kubera ino ngingo yego nacingira imana cyangwa twashingira imana twese iyo kibazo kiratorega umuti ubu turakora twese mwibarabara usanga turahura umuntu akaguha unite ahari hose ugasanga bigenda neza of course Gisagara sikintu cyoroche kubamwe ndetse Gisagara gusa no saragoye kubaho bisaba ko gukora of course ni malengo media and sida silvanikiza turi kumwe akatuganira bijanye n'akazi kiwe no munsi turabwira umuziki turabwira umupira muga turakeneye kumenya no bw'iterambere ryo gwaruka gute duhaguruke dukore nyinshi navuga ati umunwa wose uronke icubye ndetse n'amafaranga n'umufuko wose uronke amafaranga uno munsi twako turaganira none nikiza akatubwira akazi kiwe ngene gasanzwe kagenda haba hariya muri leta muri limitere ndetse n'ugwaruka yabaye ubutumwa duhaguruke dukore ibibazo bagenda barahura navyo nibaze ko ari vyinshi kino ganiro mwize ibitari bikeneye kiza nagushimira kuba batwitavya no kuri Marengo Media namwe ndabashimiye cyane kwa mwantumiye kugira ngo icyo mvuze kuri mikro zayo za Marengo Media murakoze cyane kuraje kano bananyukore Imana ihezagire ndetse ushike kwizo ndoto ahantu wifuza gushika murakoze cyane ko Imana ihezagira ibikorwa wakoze Chakira saka Chakira wachakiye sinchakira gusa ahubwo nchakira Chakira vuga amen amen ariko gusa ibya Chakira urumva ntiho byizera kwijana kubera ubanza gukora hanyuma ugasenga ugacara gufata uri chimama na wewe wo uvuze ngo Chakira ushime ngo uza kuva muhira uchakira utora no gukora ugukora